ya last week twariko turabira hamwe icigwa twari tumenyere nk'izina Emmanuel, ariko tutaratahura impamvu Emmanuel canke Emmanuel niki, aho vyarangiye tubonye ko Emmanuel ahubwo ari ikimenyetso canke ikimenyamenya kitwemeza neza yuko Imana iri kumwe natwe, kuko haza yari yarabibwiwe mu isezerano rya kera ko hazovuka umuhungu akitwa Emmanuel, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Bisobanura ngo nimba uyu Emmanuel yaravutse, then Imana iri kumwe natwe n'uno munsi. Ntiriri muri kahise, ntiriri muri kazoza, ariko riri muri kubu. Aho waba uri hose, waba uryamye canke wikangwe, riri muri kubu. Ugomba kumenya ngo Imana iri kumwe nanje. Amen. Mvuye aha namaze indwi yose niyumvira kuri rirya jambo, haje ikibazo muri jewe, naragisangije aho twari kumwe muri small group, kivuga ngo nimba Imana iri kumwe natwe canke nimba Imana iri kumwe nawe, usubije amaso inyuma nko mu ndwi zibiri ziheze gushika kuri uno munsi, nimba Imana yari iri kumwe nawe aho wari uri hose, ibyo wakoze vyose, mbega uvyumvise ko Imana yari kumwe nawe, wumva ubwoba canke wumva isoni canke wumva umunezero? Ni igiki uca wumva muri kano kanya nimba ivyo wakora vyose wabikoze Imana ihagaranye nawe? Nimba hari umudemu w'abandi canke umugore w'abandi yagiye urahena ngo nta mugore ufise, Imana yari ihagaze hampande yawe, wiyumva gute? Nihaye kayimaje ku mwana ari kwiba atazi ko nyina we ahagaze hejuru, akiba mu nkono akarya. Edimo yaciye yongeraho akantu muri serire, akaza wumva nyina we wagize ngo atarazi ko nyina hari, uca wiyumva gute? Nimba Imana igenana nawe buri munsi, wiyumva gute iyo uvyiyumviriye? N'amahoro. Amen. N'amahoro ariyo. Ya hari habumvise ko atamahoro ahari kabisa, kuko nimba Imana iba hafi yacu buri munsi, iyumvira ibintu twonona uko bingana, bibabaza Imana ariko ikihorera kandi ntireke kuturinda. Amen. Ya sinshaka ko duteba cane, ariko kandi no munsi mfise icigwa kinini, mu mbabariro no munsi no munsi wa mbere nkoresha umwanya munini, sinzosubira. Dufise icigwa gifatana n'icigwa twize ubushize, icigwa c'umuhamagaro w'Imana. Umuhamagaro w'Imana, kenshi iyo tuvuze umuhamagaro turumvamwo guhamagara. Turumvamwo ijambo guhamagara, Imana ingene Imana ihamagara. Kandi iyo habaye guhamagara habaho no kwitaba, siko bimeze? Habaho no kwitaba. Imana iraduhamagara, iduhamagara idukuye he? Iduhamagara turi hehe? Turi mu biki? Ibigomba kudutwara hehe? Imana ntabwo ihamagara groupe y'abantu, ntabwo ihamagara groupe. Imana ihamagara umuntu umwe ku giti ciwe, nubwo hari igihe twisanga twabaye groupe, ariko umuntu wese aba afise iyo yaje azananye, aba afise n'impamvu yamuzanye. Aho wobaza ngaha ati wewe wahamagawe gute? Ni gute wemeye gukurikira Imana? Umwe wese yakubwira uti jewe vyagenze uku, nanje vyagenze kuriya, canke jewe vyagenze uku, nanje vyagenze kuriya, kuko yibuka ingene yahamagawe. Nashaka tuze kurabira hamwe abantu batatu bahamagawe n'Imana muri iki cigwa cacu cuno munsi, kugira ngo tumenye ni gute Imana ihamagara, ni gute twitaba, mbega Imana iduhamagarira iki? Ni iki kintu nyamukuru nagomba ko utahana uno munsi. Imana ni kubera iki iduhamagara? Hari igihe uba ushobora kuba uri kurikinira ukumva mama wawe arahamagaye, heroyi, wari kurikinira n'abandi bana wanezerewe, ugatangura uti uyu muvyeyi ntibiki ko ampamagara je ndiko ndikinira, kuko uca wumva ko umenga agira gutume, kandi nawe wari wibereye mu munezero uri kumwe n'abandi. N'Imana nayo niko iduhamagara. Rimwe na rimwe hari aho abantu bayitaba canke ntibanayitabe, bivanye n'impamvu itumye batayitaba, kuko iyo ntayo menya, ariko hari impamvu ishobora gutuma abantu batitaba
canke abantu bakitaba. Ivyuma bikiriko birangora gatoya hano nyene, nashaka wibaze ku kibazo, mbega kuri hano warahamagawe? Woba warahamagawe n'Imana? Nashaka uvyiyumvireko, wibaze uti mbega narahamagawe canke narizanye? Okay, bigiye gutora umurongo gatoya hano. Nabasavye ko mundeka nkigisha umwanya munini. Navuze nti Imana ihamagara umuntu umwe ku giti ciwe, imuhamagariye intumbero yayo. Intumbero y'Imana rero irahambaye cane, irakomeye cane gusumba ico umuntu ari canke ico umuntu ashobora gukora canke kwiyumvisha. Intumbero y'Imana irakomeye cane gusumba ico wewe wiyumvira ko uri canke ico wibaza ko woshobora mu nkomezi zawe. Nico gituma ugiye kuraba abantu bose bahamagawe n'Imana, iyo bitavye, ugiye muri Bibiliya abantu benshi bahamagawe usanga bafise ivyitwazo baca bitwaza. Baca bafise izindi nsobanuro basobanurira Imana zituma ati nawe wampamagaye nditavye, ariko ibintu uriko urambwira si ivy'iwanje, raba uwundi muntu. Kubera ko jewe akaba afise n'ibindi bintu aca yereka Imana vyotuma imureka. Muriko murankurikirana? Ni kubera ko intumbero ariko ahamagarirwa, intumbero Imana iriko imuhamagarira irarengeye ico yibaza ko ari, irengeye ubushobozi yibaza ko afise. Bituma atinya akaba kure kuko yumva biramusumba. Aha niho benshi bahera, niyo bitavye, sinzi ko baba bitavye canke baba batitavye, bumva agateka Imana yabahaye badashaka kugahagararamwo, n'ubundi baguma bigumiza inyuma. Imana ikababwira ngo muri abana banje, ariko bo bakaguma ari abakozi, bakaguma bashaka kuyemeza n'ibikorwa. Ariko Imana nayo ishaka ahubwo kubereka urukundo rurengeye ibikorwa boyikorera. Hari naho uca usanga n'abigisha bamwe bamwe bari muri iyo nzira, bigisha abantu gukora ibikorwa vyinshi kugira ngo bemerwe n'Imana, ariko ata gikorwa na kimwe kihari gishobora gutuma umuntu yemerwa n'Imana. Nuko intumbero y'Imana ku buzima bw'umuntu burengeye ico umuntu yiyumvira, burengeye ubwenge bw'umwana w'umuntu. Abantu rero niyo bavuze ngo ndayihisemwo, baca bashaka kuyikorera baba abakozi. Ivuze ngo uri umwana ntibavyemera, bavuga ati no ndakora. Abandi bagaca babwira tudatanze amashikanwa, utagize ibi, udatonze buri munsi, ntushobora kwitwa umwana w'Imana, mu bwami bw'Imana ntujayo. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwizeye baha ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ntiryavuze ngo abakoze ibikorwa vyinshi canke abakoze bimeze gute. Ni kubera ko intumbero y'Imana irengeye ico abantu bashobora kwiyumvisa. Ariko nagomba nkubwire ngo nubwo abantu bagira ubwoba bw'intumbero y'Imana, bakibaza ko hari abandi bantu babikwiriye, nta mwana w'umuntu n'umwe yarakwiriye gutoranwa n'Imana. Nta mwana w'umuntu n'umwe yarakwiriye kuba mu gikorwa c'Imana, ari naco gituma bisaba ko Imana ariyo yitoraniriza. Kandi niyo witoranije si uko babikwiye, ahubwo nuko ariyo yongera ikagaruka igakorera muri we vyose. Ubushobozi bwayo nibwo bwongera bukagaruka bugakorera muri we. Nico gituma Yesu Kristo agenda mw'ijoro abwiye ngo reka ngende nca ndabarungikira umwitsa azi, kuko ataje nta na kimwe mwoshobora. Murabizi ko nta numwe yigeze amushingira intahe umwuka utaraza. Bose barirutse baratemaguza, ariko bamaze kuzuzwa mpwemu yera batangura kumushingira intahe. Nico gituma dusanga
nabo yitorera baba ari abantu kenshi batemerwa muri sosiyete, baba ari abantu nka twebwe ngaha tutoshobora kwemera ngo n'abakozi b'Imana canke ngo Imana yabatoranije, dusanga bari abantu muri sosiyete ata muntu yoshobora kubemera. Kubera iki? Haba hari ivyo tubagayako, usanga yatuye abatoza kori, fira abatoza kori n'ingene biba vraiment batoza uturenze, igatora abarovyi, Christian yararovye, baraza abarovyi ubuzima bwabo babayeho, hari n'igihe zo kumubehe bazicisha inyuma, abona abarovyi, ibiyago biyagirwa mu kirovyi murabizi, ikitorera baragiza, ugiye kuraba abantu yagiye iratoranya, yatoranije abantu umwana w'umuntu atohitamwo. Abantu mwaragiye murabizi, je hari agahungu iwabo bari bafise impene twarakunda kujana kuragira, turiko tuyaga bari ku musozi, natwe tuyaga turi kundi musozi. Vyaba ari ibitutsi gusa, kandi ibitutsi apana vyoroshe, vya bindi nyene vy'indani. Abanyene n'Imana, niyo Yesu Kristo anashitse yahereyemwe, nibo n'Imana iriko iratoranya, agiye itoranya aba barovyi, abaragizi bande. Ninde mwana w'umuntu yokwiyumvira kuja gutora umuragizi ngo amugire ngo amugire umwana wiwe muhira? Vyoshoboka? Ariko dusanga ari Imana yagiye iratoranya, bivuze ngo nta mwana w'umuntu n'umwe hariho abibereye. Imana yashaka kwerekana ko uguhamagara kwayo cyangwa ugutoranya kwayo ntitoranya nk'umwana w'umuntu. Yo yitora uwishatse kandi ni nayo igaruka ikamukoresha. Ikibazo ni ca kindi, mbega Imana yaraguhamagaye? Turabe umuntu umwe mu bantu bahamagawe n'Imana muri Bibiliya. Navuze ko tuvugana ku bantu batatu. Umuntu wa mbere ni umuntu yitwa Yeremiya. Usomye muri Yeremiya 1 uhereye ku murongo wa mbere urabibona ngo ijwi ry'Uhoraho ryaje kuri Yeremiya ku ngoma ya Yosiya. Ijwi ry'Uhoraho ryongerageza kuri Yeremiya ku ngoma ya Yehoyakimu. Yehoyakimu yari umuhungu wa Yosiya. Ryongera kuza kandi no kuri Zedekiya. Zedekiya nawe nyene yari umuhungu wa Yosiya. Ryongera kuza ubugira kane igihe Abisirayeli batwagwa ari nyagano. Uyu ni Yeremiya ariko yumva ijwi riza rimuhamagara, ijwi riza rimubwira, ijwi riza rimubwira. Uhereye ku murongo wa 4 niho havuga ngo nuko ijambo ry'Uhoraho rinzako riti ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi, kandi utarava muri yo nari narakurobanuye. Maze ndavuga nti yo, erega Mwami Uhoraho sinzi kuvuga kuko nkiri muto. Ariko Uhoraho arambarira ati naco uvuga ngo ndacyari muto, kuko uwo nzogutumako wese ari uzojako, kandi ico nzokubarira cose akaba ari co ukwiye kuvuga. Ntuzugire ubwoba bwabo, kuko nzoba ndi kumwe nawe ngo nkurokore. Ni jewe Uhoraho mbivuze. Maze Uhoraho aramvura ukuboko ankora ku munwa. Uhoraho arambarira ati he, shize amajambo yanje mu kanwa kawe. Iri yari incuro igira 4 ijwi ry'Uhoraho rije kuri Yeremiya. Hari hageze aho Abisirayeli batwagwa ari nyagano, rije kuri yo kugira ngo rimutume kuvuga ico Imana ishaka. Yeremiya nawe yisanze ico Imana iriko iramuhamagarira atagikwiye. Yisanze nawe atabibereye. Imana iriko imuhamagarira ibirengeye ivyo yiyumvira, ibirengeye n'ivyo yoshobora. Nino gituma yavuze ngo yo, Bibiliya yaravyerekanye neza ngo yo, erega Mwami wihenze, kuko jewe sinshoboye kuvuga, sinzi kuvuga, untoranya nkande. Ibintu birandengeye, nitora abantu nyene ibimvuzi bashoboye kuvuga neza kugira ngo bariho bagenda bavuga ibintu vyawe. Na Samweli na Mose nawe niko vyagenze. Na nyene yavuze ngo sinzi kuvuga ndagigimiza. Umuhamagaro w'Imana. Umuhamagaro w'Imana twavuze ngo ufatanye no kuduhamagarira intumbero y'Imana. Iyi ntumbero y'Imana dusanga irenze ico twebwe twibaza mbere ko turi. Irenze n'ubushobozi bwacu nk'abana b'abantu. Nico gituma abahamagwa bose bavuga ngo sinzi kuvuga. Mose ati ndagigimiza.
raba banaka genda uraba urabona nka Muhanuka hariya ni sawa utoye nka naka ni sawa kubera ko yumva ko nyine umenga biramurengeye kuko intumbero y'Imana irenze ubwenge bwacu. Nagomba nkubwire ngo Imana niyaguhamagara uritaba, ariko si ngombwa unamenye ingene witaba canke si ngombwa unayumve, si ngombwa unayumve koko uyumva naco ni ikibazo. Kumva ko Imana yaguhamagaye ni ikibazo, ko ishobora kunaguhamagara ntuvyumve canke ukizana ukavuga ngo ni Imana yaguhamagaye itanaguhamagaye. Ivyo navyo bibaho, ariko nimba wagira ubuntu bwo gushobora kumva ijwi ry'Imana ukumva iraguhamagaye uritaba, si kubw'ubushobozi bwawe, si kubw'inkomezi zawe, ni kubw'imbaraga zayo izokoreshereza muri wewe. Reka turaba uwundi muntu agira kabiri mu bantu bahamagawe. Samweli. Uyu Samweli tusanga ari agahungu kaba mu rusengero, agahungu kakuriye mu rusengero. Turazi inkuru yana turazi inkuru yana na uyu mugabo Elukana yarafise abagore babiri, yafise Hana na Penina. Penina yaravyara akama yigamba kuri Hana kuko Hana yari ngumba. Hana akama aja mu rusengero anyegera mu ifuruka gusenga kugira ngo Imana imuhe umwana. Igihe kiragera Imana yumva amasengesho ya Hana, ariko Hana yari yarasezeranye ngo umwana nzovyara nzomugira inyego yawe, azoba inkuka yo mu rusengero rwawe. Imana imaze kumuha uyu mwana Samweli, Hana nta kindi yakoze, yashikije ico Imana yavuze, hamutwara mu rusengero rw'Uhoraho, hari isanduku y'isezerano. Niho uyu Samweli yibera. Usomye rero hano muri Samweli wa mbere, Samweli wa mbere 3 ku murongo wa mbere gushika kw'icumi havuga gute? Havuga ngo uwo mwana Samweli yakorera Uhoraho imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Uhoraho ryari risigare nk'imboneka rimwe, nta kwerekwa nawe kwari kukiriho cane. Ico gihe Eli yari atanguye guhuma, asigaye ahwihwisha gusa. Umunsi urizina yiryamiye ku buriri bwiwe, itara ry'Imana ritarazima, Samweli nawe aryamye mu rusengero rw'Uhoraho aho isanduku y'Imana iba. Uhoraho ahamagara Samweli. Mwumve, Uhoraho yahamagaye Samweli. Uhoraho ahamagara Samweli, nawe ati sabwe. Araheza arirukanga aja iyo Eli ari, aramubarira ati ndaje nditavye Eli. Eli ateka sinkuhamagaye, subira kuryama. Nuko aragenda araryama. Uhoraho yongera guhamagara ati Samweli. Nuko Samweli aravyuka aja iyo Eli ari, ati ndaje nditavye. Nawe ateka singuhamagaye mwananje, subira kuryama. Maze Samweli, twumviriza akantu, maze Samweli ntiyari bwamenye Uhoraho canke ngo ahishurirwe ijambo ryiwe. Nuko Uhoraho yongera guhamagara Samweli ubugira gatatu. Aravyuka aja iyo Eli ari, ati ndaje nditavye. Maze Eli acamenya ko ari Uhoraho, acamenya ko ari Uhoraho ahamagaye uwo mwana. Niko kumubarira Samweli ati genda, subira kuryama, maze niyongera kuguhamagara uheze umwitabe, uti Uhoraho nuvuge, kuko umusavyi wawe nteze amatwi. Nuko Samweli asubira kuryama aho yarari. Maze Uhoraho araheza ahagarara ngaho, aramuhamagara nk'ubwa mbere, ati Samweli we, ewe Samweli. Nawe ati nuvuge, kuko umusavyi wawe nteze amatwi. Imboroko bari bahejeje kumubwira ingene aza kubigenza, murumva ko
no kwitaba birafise formule ingene umuntu yitaba. Uhoraho abarira Samweli ati raba nzokora ikintu mu Bisirayeli uzocumva wese iminzereri izomuvuga mu matwi. Muze kugenda mu bandanye urabona ikiyago cakurikiranye hano hagati y'Imana canke Uhoraho na Samweli. Samweli yahamagawe incuro zirenga zitatu, yahamagawe incuro zine, ariko Samweli ntiyigeze amenya umuhamagaye we, yiruka kwa Eli. Irya mbere yiruka kwa Eli, n'irya kabiri yiruka kwa Eli, n'irya gatatu, kugeza Samweli wagiye kumenya ko Imana iriko irahamagara uyu mwana. Mwibuke Samweli yaba mu rusengero rw'Uhoraho, apana mu rusengero runasanzwe. Ahantu isanduku y'Uhoraho yabikwa ntivyari vyoroshe kuhashika, ariko Samweli niho yaba. Yewe yari anayicunze, ariko ntiyari bwamenye Imana, aba mu rusengero. Yibaza ako kantu, nkuko ushobora kuba wicaye hano no munsi utaramenya Imana. Ivyo ntibitangaje. Yarabivuze ngo haraba muzo mubwira ngo nahora mvuza umuziki, nahora nkora, ababwira ati vaho wankora bizirawe, biriko birananukira, sindanakuzi, genda. Kandi bama mu rusengero. Kwicara mu rusengero, gutonda mu rusengero, sivyo bituma tumenwa n'Imana, canke sivyo bituma tumenya Imana. Amen. Nashaka aka kantu kandike mu mutwe wibaza, mbega Imana iranzi? Mbega ndayizi ko nama mu rusengero? Samweli niho yaba, niho yirirwa, niho yarara. Nyina na se bahora baza kuza bamuzaniye utwambagwa, ngo nyina yaragenda akabarira uduhuzu bakamuzanira, batumusanza mu rusengero. Yaba mu rusengero, ariko ntiyari bwamenye Imana, ntiyari bwanahishurirwa amajambo yayo. Kuba mu rusengero sivyo bituma tumenya amajambo y'Imana canke tumenwa n'Imana, ariko kuba twaramenye Kristo nico conyene gituma dushobora kuba abazwi imbere y'Imana, abo Imana ishobora kuyagisha, tukumva ico Imana ivuga. Amen. Samweli ntiyitavye kubera ko ntiyari bwayimenye. Bivuze ngo ntiyamenya ko ari Imana ivuze. Kuko no munsi Imana ishobora kubiguhamagara ntumenye ko ari Imana yaguhamagaye. Samweli ntiyitavye kubera ko ntiyari bwahishurirwa amajambo yayo. Warahishuriwe amajambo y'Imana? Uba mu ijambo ry'Imana kangahe kugira ngo uhishurirwe amajambo y'Imana, kugira ngo Imana ikuvugishije umenye ko ari Imana ivuze? Tugarutse kuri ca cigwa ca last week. Kuba mu ijambo, guhishurirwa ijambo, nivyo vyonyene bishobora gutuma dushobora kumenya ijwi ry'Imana. Kugira umwanya w'ikiyago nayo nivyo bishobora gutuma dushobora guhishurirwa ijwi ryayo. Samweli mu vyumve, Samweli yaba mu rusengero, niho yakuriye, ariko nivyo ntiyarazi vyarimo ko bamutwakira umwana, nta nubwo ari ingingo yiwe yafashe yo kuza kubayo. Yimfashe kadene ntwaye mu rusengero, kazokurira aho nyene katabona n'abandi bana bakina. Heka cagamye ngo n'Imana ivuze kirukira kwa Eli, kuko niwe ngira gahamagara, nitwo yasigaje akagahereza ati genda wirire. Ariko amaze kwigishwa imboroko zo kwitaba kitaba, Imana yaciye ivugana nawe. Amen. Wumve ko nawe yahamagawe akiri umwana, yari akiri muto, ntabwo yari kubishobora. Nta mwana w'umuntu yohitamwo akana gatoya. Ba Dawidi bahamagawe bakiri bato, nta mwana w'umuntu nava mfite ikintu gihambaye, ikintu gikomeye, intumbero ihambaye, umugambi wanje ukomeye ngo mpamagare deni ngo bari yoza kunkore, ntivyokunda. Ariko Imana yo itora abanyene tubona umenga ntaco bashoboye, ko ijambo ryayo rivuga ngo yatoye ibinyantege nke kugira ngo utetereze ivyibaza ko bifise inkomezi nyinshi. Hari ibintu n'ubundi ndabisubiremwo bituma tudashobora kumva ijwi ry'Imana iyo duhamagaye. Ubushize navuze bibiri, ko no munsi nongereko kimwe. Ikintu nongeyeko ni ikintu kivuga ngo kuba tutamenye Imana, kuba tutabaye intama z'Imana, navyo nyene biratuma
tutumva ijwi ry'Imana. Samweli aratweretse akarorero hano, iyo tutamenye Imana, iyo tutarayimenya ntidushobora kumva ijwi ryayo, nk'uko iyo tudasoma amajambo yayo tudashobora kumva ijwi ryayo, iyo tutagira umwanya nayo tudashobora kumva ijwi ryayo. Yesu Kristo yarabivuze muri Yohana 10 uhereye ku 14 ukamanuka, yavuze ngo ni je mwungere mwiza kandi ndazi intama zanje n'izanje ziranzi, ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje, nanje ndabazi nabo barankurikira, kandi nanje mbaha ubugingo budashira, ntaho bazokwigera bapfa rubi gushitsa ibihe bidashira, kandi ntawe ushobora kubanshikura mu kuboko kwanje. Ababaye intama z'Imana bumva ijwi ry'Imana. Uri intama y'Imana? Ushobora kuba utaryumva kubera utaraba intama, navyo birashoboka. Yesu Kristo ariko aravuga hano, ababaye intama ziyo bumva ijwi ryiwe kandi baramukurikira. Aravuga ngo nta n'igishobora kubanshikura hano, kuko ndabaha n'ubugingo budashira, ndabaha kubaho ibihe bitazoshira. Ubandanije amajambo hano muri Yohana, hari amajambo aryoshe cyane Yesu Kristo ariko aravuga hano, kugeza aho baciye banamwataka, aho nyene baca baramufata bavuze iyi mbire fate bana iriko iradutyoza, kubera ko amajambo ariko arababwira yabajya mu matwi. Ni igiki kiriko gituma utumva ijwi ry'Imana? Ni igiki kiriko kiratuma utakonectinga n'Imana ngo ube mu gahwekere nayo? Kuko iki kintu nutakirandurana n'imizi kiratuma ubucuti bwawe n'Imana bupfa, kiratuma utamenya ko Imana yaguhamagaye. Tukaba mu rusengero twitwa abahamagawe n'Imana, abana b'Imana, ariko kandi tutazi ico twahamagariwe, tutagira intumbero mw'ishengero. Uwo kubaza ati ni kuki uza mw'ishengero utagira ico womwishura? Why? Kubera ko ivyo urimwo ntavyo uzi nyene, ivyo urimwo ntavyo uzi. Umuntu iyo yamaze kumenya Imana, nta gahengwa agira muri we ko kwicara atariko arahimbaza Imana. Guhimbaza Imana bihinduka ubugingo, bihinduka ubuzima bwiwe. Yaba ari ku kazi, yaba ari muhira, yaba ariko arateka, yumva vyose abikora kubw'icubahiro c'Imana. Uyu ni umuntu yamenye Imana. Niyo Imana ivuze avyakira nka nkama. Ariko ushobora kuba uri mu rusengero, tunatangaza hari ibikorwa vyabuze ababikora, dufise abanyeshengero 80-100, hari ibikorwa vyabuze ababikora, karindira abazi ukabona babiri. Mbega wowe usigaye nawe icubahiro c'Imana urakizi? Urazi impamvu tuza mu rusengero? Hadufashe cane agahwekere n'Imana, gusoma Bibiliya, kuko jambo niwe Mana. Kwitaba umuhamagaro w'Imana bidusaba kwiyanka. Kujambo ry'Imana bivuga muri Matayo 16 ngo kuho ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka. Kugira ngo dushobore kwitaba umuhamagaro w'Imana birasaba kwiyanka, tukanka ivyo twarimwo, tugakurikira ivyo Imana ivuze. Ikigira kabiri ni ukwizera uwuduhamagaye. Ni ukwizera uwuduhamagaye tukavuga ngo nubwo ndi umunyantege nke, nubwo ndi umunyavyaha, nubwo nisanga ivyo umbwiye ntabishoboye, ko ari wowe ubivuze ndakwizeye, ko ari wowe ubivuze ndagukurikira. Ikindi ni ukugamburuka. Kugamburuka ni gukora ibinyuranye n'ivyo washaka. Nama ndagasubiramwo aka kantu cyane cyane kububatse. Iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo mugamburukire abagabo banyu, kugamburuka biratandukanye no kwemera. Kwemera ni hamwe nagira nikorera ikintu akacavuga ati okay, wagira uvuze piano, okay vuza piano, ca ndemera kuko niyo nanisanzwe ngira nigire. Ariko kugamburuka ni hamwe deni yagira je gukina, kaca namubwira ati kintu nzanira amazi hariya kwibomba. Umwana agamburuka careka gukina yagira kore, akagenda iyo ndamutumye, aragamburutse.
kuko akoze ikinyuranye n'ico yashaka. Kwitaba umuhamagaro w'Imana birasaba kugamburuka gukora ibyo tutashaka, ubuzima bwacu tukabuheba, tukizera iduhamagaye, tugakora n'ivyo tubwiye nubwo tubona umenga biraturenge ntitwanabishaka. Amen. Nizere ko muriko muravyakira. Kwitaba navyo, ijwi ry'Imana rifise ijwi ryayo ryongorera, iri kwiyaga natwe ivugana urukundo. Ni guca bugufi natwe tugaca bugufi tuti mwami ndi hano, mbwira, nteze amatwi, ngwino umbarire. Yeremiya vyaramugoye kuko yavuga uti sinzi kuvuga, n'abandi benshi. Yesu Kristo ageze, mwibuke Yesu niwe murovyi mukuru, nta muntu n'umwe ariho azi kuroba nka Yesu. Yesu niwe murovyi wa mbere, yaba amafi yo mw'isi canke yo mu kiyaga canke yo kuroba abantu, Yesu ni wa mbere kuko iyo arovye igahebuza. Mwibuke Simoni na Andereya bariko bararoba, bakesheje ijoro ryose barabura bacanye amatara, ku murango izuba ryaka, Yesu ashitse avuze ati twabuze, avuze ati subirayo, ntimwirirwe muranaja kure, terera. Avuze ati izuba riko riraka naho ducana amatara ntabona, how duterera urusenga kandi twabuze ijoro ryose. Avuze niwe cyane n'amatara, korora insenga aho nyine hafi, aho nyine korora. Umurovyi mukuru yarashitse, batera urusenga, barinze guhamagara abarovyi bose ngira bari kuri umwe, barabavuga ati nimuze mudufashe, ibitangaza birabaye, murabi bibaye hano kuri iki kiyaga. Umurovyi mukuru yarahageze, yabanje kubakorera akantu kugira ngo bemere umuhamagaro wiwe, arabereka yuko iyo abatwaye bashobora kuroba ibifi binini, bazoroba biyemabure, barobe bi Silvestre na biyejide, nivyo bagiye kuroba. Bereke ati utu muriko muraroba n'akantu gato ndagafite, nihagaraye ku musenyi nabwiye gusa ati korore mukaroba, iyo mbatwaye muzoroba ibindi bifi vy'ubwenge. Bamaze kubona vy'ukuri igitangaza kibaye, umwe yaraje avuze ati egera hirya mwigisha kuko ndi umunyavyaha. Yisanze na nyene atabereye guhagarara imbere y'inyonga z'Imana, akibonye gusa ibibaye. Nta mwana w'umuntu n'umwe yisanga akwiriye guhagararamo. Niwumva wowe guhagarara n'Imana ari ivy'iwawe, utabirabiye muri Yesu Kristo, yamutamu uzuhaga imibango kuko we kazoba karabaye.